Fanoso. Amène-moi, yeah. Ne te veux pas seul. Partout tu vas, je vais avec toi. Amène-moi, yeah. Ne te veux pas seul. Partout tu vas, je vais avec toi. Sinkiri wa mwana wabwira icyo akora nkagotwa. Ubu ndabishobora. Aha, yeah. Aho kera wambwira plan zawe ngaponda. Ubu ndazemera. Ningependa niwe nawe. KEIRA BOY. Yes, bakunzi ba Inyishu Media, the first TV in our country, the first one iriko yabikora neza, ibandanya izana ibiganiro bimeze neza, bimeze fresh. No munsi ni kiganiro kandi gishasha dutanguje, aho tuza tubazanira abantu b'abastare b'abaririmbyi bagenda babikora neza. Ino ni Star Vibes tutanguje, niwe muririmbyi wa mbere dushoboye kuzana nk'umutumire hano iwacu muri Inyishu Media. Ni kiganiro tuza turabaha chaque semaine, tuza turabaha abaririmbyi, abastare, abadanseurs, abantu nyene b'abanyempano mabizi. Nibwo uri bwabo umwe nyene tubanda tubakorera neza, tubazanira ibintu bimeze fresh. Rero ni Jean de Dieu Nyishu hano kuri microphone za Inyishu Media. Hama tukaba turi kumwe no muririmbyi asanzwe abizi. Bro, big up sana, je ndi umufana wawe man. Presentation yonyine irarambira ma. Ewa isaha yose walayi tuni fresh reko. Umeze neza none. Ndashima muto. Je ndi umufana wawe kandi ndakurikirana ibikorwa byawe uriko abikora neza. Muri kino gihe ni gihe kidasanzwe, aho uheruka gusohora indirimbo ariko yabikora neza, barashaka no kuri réseaux sociaux. Amène-moi. Aho wakoze amasanamu ameze neza, tugufelicite kwanza. Merci cyane. Kwanza nibagiye kubaza akazi, nashaka kubwira abakunzi ba Inyishu Media izina ry'iwawe. Abakunzi ba Inyishu Media barakazi. Ni KEIRA Boy Mr. Basic, ni umunyamerika yavukiye Afrika. Umunyamerika yavukiye Afrika. Basic. Onya ni Kirundi ni Kinyarwanda ni Basic. Basic ni Kirundi man. Ni Kirundi? Harimo alphabet ntazi Ranik. Basic nyene. Rani alphabet nyabaki. Yani ni Kirundi gicanze n'igiportigaro. Okay. Ukiravanza ariko yani. Ni KEIRA Boy aherutse gushira habona indirimbo yiwe yise Amène-moi, aho dusanzwe tuzi afise izindi ndirimbo nyinshi yakoze. Uribaza ko indirimbo yawe igiye kuba hit mu gihugu cankwe n'ahandi hose? KEIRA Boy. Nje indirimbo yiwanje tuko turabiraba ukuntu iko iravyifatamo deja. Ndiko ndabibona irikirama icizere n'indi image. Uko izo nkura anyishikana handi hantu uko irikirabikora yonyene. Yes, KEIRA Boy, uri muririmbyi, sinovuga ko kiri muto, reka dufate ijambo upcoming uriko uraduga, kandi mu mpano yawe tuko twabibona ko twabikora neza. KEIRA Boy afite indirimbo zingahe kugeza kuri no mwanya amaze gushira habona? Jewe mfise indirimbo zine. Ego video zibiri, audio zibiri. Video zibiri, audio zibiri. Ni kubera iki n'uburyo bubura kugira ngo ntukora ama video cankwe ni ndazi. Ariko urumva ko nakoze nakombaza nuko mbajije uko yani tu uburyo ico cyo n'ikintu ca mbere kiba giteguwe, kiba yani gishikira benshi. Ku muntu usanga bari karikora ko wenyene ataho undi muntu amusova inyuma, usanga nyene ari pambanira wenyene kivyake. Yani tu amafaranga arabura deja. Yes, KEIRA Boy kugeza kuri no mwanya nta management afise. Afise bro. Dasuiva ninde kuri wewe? Mu director wanje tuyankoreye indirimbo tu. Mu director gusa. Yani. Apana mu manager. Mu manager. Arakunze kuvuga ko afise abaririmbyi ashigikire, ubwo ntuze KEIRA Boy ntari mu bantu bakorana na Da Silva. Uvuze gushigikira umuntu. Tufise abantu benshi badushigikira mugabo atari mu buryo bwa manager. Tu vois? Yani arashobora kunshigikira muri promotion cyangwa mu bindi bikorwa bisanzwe mugabo. Urumva ntazera ibikorwa byawe, ntabikurikirana ibikorwa byawe. Kubikurikirana mugabo je novuga ko umuntu ari manager wanje tuba twarandikiraniye akana. Tu vois ubone ni wono president akavuga ati uyu unyi niwo manager wanje. Management uyitiki wewe? Management. Yego.
ndashobora kuvuga ko yani nujya muntu yani akurikirana ibikorwa byawe abifisemo uruhara runini tu basi yani abikurikirana yes ariko muje ku ruhande rw'iwanje ukuntu ndayivuga ati manager yani kuko sinovuga ngo manager wanje atakintu ki sinoti management je ku ruhande rw'iwanje nkuko owe no present mu none ndamuvuge ngo ni manager wanje mburu wundi aza kundonde inyuma okay si manager wawe kandi turazi hariho aba sponsor badashaka kuba manager nurigira uronka umuntu nkuyo oye aba sponsor barahari badashaka kuba manager barahari benshi cyane kuko umva nawe usizemo yani tu nkokora video nkijya ku mafaranga yiwanje na kazi mfise udusponsor nyene ku pembeni turaboneka mungapana manager abaririmbyi kenshi muri kundira n'aba diaspora ngira ngo ni nabo aba sponsorize aba diaspora baraboneka aba diaspora ni baboneka ababoneka nabo ni bajya amajambo to so KEIRA Boy pole sana ko n'aba majambo tu ariko ndagufelicite naho uri kurabikora wenyene uri kwabikora neza igikorwa cawe kiriko kiraboneka tuko turabona yuko ibikorwa biko biragenda neza KEIRA Boy niki kintu wipfuza anya turi muri Star Vibes tumenye ibibazo aba star mugenda muhura navyo niki kintu ubona ko ari ntambaye cyane mu muziki wawe ubona ko kiriko kirakugora sana je kintu kingora cyane gusumva ibindi byose akanoti kuko ibindi byose jewe ndakora vraiment yani tu ndatigita birakwiye none KEIRA Boy ari yandikira indirimbo cankwe harafise aba écrivain biwe bamwandikira ndandika bishobotse nka kosoza mugabo ide iba yavuye wanje haraba umuntu tu ebana hano ubona gute hari amajambo nyene umuntu usanga yanditse akavuga ati amajambo riko turaraba sanga ntarashi ukuntu mugabo ujya umuntu akakubwira ataka ubona byo kunda kugahindura yani tu aba buhindura ibyo ugukosora ibyo watanguye wanditse ego ashaka koncishiza ko gatoye ku ndirimbo yiwawe yiwanje yariyo yose yikunda cyane uvuze iyo nkunda nta ndi umuntu ko ntakunda kandi zose ndazikunda basi ducishize ko kuri amen moi basi kumva ndazikunda ebana oso amen moi que ne te vais pas seul partout tu vas je vais avec toi amen moi que ne te vais pas seul partout tu vas je vais avec toi sinkiri wa mwana wabwira icyakora nkagotwa ubu ndabishobora aho kera wambwira plan zawe ngaponda ubu ndazemera ningependa niwe nawe KEIRA Boy itubana tugiye yes ni show ni vibes rero nkuko ikiganiro cyacu dutanguye ukaba uri n'umutumire wacu wa mbere Star Vibes aho tuzogenda twumviriza abastari bagiye batandukanye ibibazo mugenda muhura navyo Mr. Okay KEIRA Boy nani mbajije nibiheri bintu basi ukura apare y'umuziki apare muziki ndi umunyeshuri KEIRA Boy ishure n'umuziki birajanye kwe urumva ko uzobibangikanye kabishobora ibyo yani tu ku muntu ntibijanye ku muntu jewe imbere yo kuja mu muziki nagiye nari umunyeshuri kandi imbere yo kuja mu kwishuri nariyumva mu muziki sivyo umva sinoheba iki ngo ndeke nkufatiki yani kandi amashuri simbona igituma no yaheba kandi hasigaye umwanya mutoya turekane n'ubuzima bwayo ngo yarangize ndayamari mu majambo make birakorohereza ko wiga neza mu gihe uri gukora umuziki cyangwa mu gihe ushaka gukora umuziki wawe birakorohereza mu gihe uri ku ishuri n'umwanya tu n'umwanya ndo ku ruhande rw'abandi ndagira umwanya sibyo ndavuga ati uwo mwanya no ku ishuri uwo mwanya no bikorwa by'wanje rero maze kubitora uko nyinshi nkora fresh ta soni y'imihari
KEIRA Boy kugeza kuri no mwanya aracabana n'abavyeyi biwe cankwe ico kibazo simbona ukuntu nacishu. Urazi gituma ashaka kumenya ko boba bakorohereza muri ivyo bikorwa vya vy'umuziki kubera ko hari abavyeyi bari compliqué bavuga umwana ni yige hama azokora umuziki yahavuye ku ishuri ahubwo barasponsoriza cyane. Voilà ico nico nashaka kumva cyane cyane. KEIRA Boy tugushimire cyane no ni Star Vibes turiko turatangura mu kiganiro ciza dushaka kuzoza turamenya abanyempano n'ibibazo bagenda baracamo kugira ngo tuzoze turatahura. Hari abantu benshi baba bifuza kumenya abo muziki wacu no muririmbyi abantu gute no muririmbyi bimeze bite. Rero nico bituma twahisemo kubashira hano imbere ya kamera tubahe vibe y'abaririmbyi. None KEIRA Boy niki wobwira nk'umfana wawe ariko agukurikirana kuri no mwana? Nje umfana wanje cyo no mubwira. Hari ibikorwa byinshi biri kuri YouTube wanje. Yego. Agenda birabe. Amfashe nyuma abona bishoboka. Ansharinge kubona fresh. Mbese aransange inbox tuvugane kuko ndakunda kuyaga. Akanimero kawe ndazagashirako. So tubashimire cyane yari KEIRA Boy turiko turavugana mukunzi w'umuziki mustare ariko abikora neza. Pour le moment twizera yuko ejo cankwe hirya ejo ashobora kugafatisha nga mu gihugu muri entertainment yacu akagira nkuko abandi bako abikora. Si kera cyane mu imisi nyento. Vuba cyane kuko nabandi tuko turumva bafatisha tutari tuzi nuko bazofata. KEIRA Boy ndakwizeze yuko uri umuririmbyi abishoboye cyane kandi ndakwemera je ndi umufana wawe wa mbere. Asante baba. Kurabona ko mpora nje na commentaire. Ndayibona. Okay, thank you so much. Tugushimire cyane twanezerewe twahimbawe cyane kuba waje byari bihe byiza sana. Merci cyane kunyakira. Okay.